dufise imana ihambaye basha, turakwiye kuyumako tukayimatako. Dufise imana ikomeye, nico gituma udakwiye kuvuga amajambo menshi. Wewe nimba uhakikisha ko mu mutima wawe mufite imigenderanire myiza n'Imana, ukumva kuvyemezwa neza, nyagira ndakubwire ngo Imana irafise abamarayika badukorera b'imiyaga, bagenda barara bandondera nawe bakurondera kugira ngo bakugwanire. Haleluya. Kandi abo bagendana n'umukuru wabo abategeka n'ivyo bagira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Baheburayo 2:14 n'uwa 15 haravuga ngo nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone ukwapfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa ubufise ubushobozi bw'urupfu, niwe wamugwanitse. Murongo wa 15, kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose, abo ni twebwe, imisi yose y'ukubaho kwabo. Burya Yesu yiteguye kuturokora twebwe, kandi nico cyatumye ahishurwa kugira ngo atugwanire imisi yose yo kubaho kwacu. Rero umuntu wese ari hano yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, intambara turahura nazo kandi nizizobura. Nagira umuntu akiri muri inosi, jewe sinumva n'igihe tugira intambara tugahahamuka. Jewe naramaze gutahura yuko uri mwisi intambara zitegerezwa kubaho. Jewe nzoguma ndabivuga. Uyu munsi ukabona ufise agahengwe bimeze neza, uraryama ukarya ukavyuka ukagira gute bimeze neza, uzushima Imana. Ariko umenye ngo intambara umwanya wari wo wose zishobora kuvyuka. Kubera iki? Erega kuma ndababwira ko turi mwisi y'abandi, turi mwisi itari gwacu, ifise umwami wayo kandi atugwanya, kuko twebwe dufise umwami ari muri twebwe agwanya na nyene n'umwami w'iyisi. Umuntu rero wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, intambara zitegerezwa kubaho zo mu buryo butandukanye. Tugira intambara zitandukanye, ariko umuntu wese ku ruhande rwiwe iyo ari mu ntambara arabona ko bikomeye. Umuntu wese intambara afise ababona ko ikomeye. Ariko nagira ndakubwirira ijambo rimwe rivuga ngo burya twebwe tugwana dufise intsinzi. Nkuko aba bantu biye ariko bagiye kugwana bafise intsinzi deja Imana yamaze kubaha, na twebwe tugwana dufise intsinzi. Iki ni igicapo cyerekana yuko natwe abakristo tugwana dufise intsinzi. Ntuzosubire gutinya, ni wibuka umwami Yesu. Ubonye intambara ni wibuka umwami Yesu, kandi wibuke ko ari muri wewe, kandi wibuke wari muri wewe nyene aruta uri mu bisi, hanyuma ubone guhagarara neza atabwoba. Haleluya.